mwese muriko muradukurikirana kuri radio televiziyo de la jeunesse africaine na cane cane abakunzi b'ikiganiro amagara meza. Hama kuri mikro murikumwe na Darlene Ndiho kubwayo akaba bagira bashikiriza ikiganiro. Hama nkuko mubibona sindi jenyene turi kumwe n'umuntu hano akaba asanzwe ari umuremesha kiyago ahagira tuyagire ku bijanye n'uruhara umuremesha kiyago afise. Turabaramukije. Mahoro neza. Murakomeze neza? Yego turashima. Mwoshobora kwidondora abatabazi? Amazina nitwa Ntamagiro Rajab, abandi umuremesha kiyago muri zone nziza ya Kamenge. Nkaba nkora ibijanye mu by'amagara y'abantu, ndakurikirana cyane agateka k'abakenyezi n'akabana, nkaba nsanzwe nkorana na District Nord ku bijanye n'isuku, bijanye no kwirinda malaria, kwirinda kolera, macinya, ni ibikorwa byinshi dukorana n'amavuriro. Murakoze cyane. Mbega nuruhe ruhara umuremesha kiyago afise mu karere ababaye? Umuremesha kiyago uruhara afise mu karere aherereyemwo, cyane harya tuba twaratowe, urahimiriza abenegihugu kugira ngo bagire isuku aho babaye, ukahimiriza abenegihugu kugira ngo bashobore kwitura amavuriro mu gihe hagize ikibazo bagize ku magara yabo, kugira ngo bashobore kwivuza hakiri kare batarasinzikara. Ego, mbega wobwira iki abenegihugu ku ngwara zimwe zikunze kwifatira kano karere? Uzibabwira? Hariho nka kolera, hakabaho amacinya, hakabaho indwara ya malaria, hakabaho n'indwara usanga ziza giturumbuka nk'iz'urukushi, ugasanga harashoboye kuza n'indwara za Ebola, indwara za coronavirus. Ibyo byose ni ibintu bishika, ugasanga nk'umwenegihugu utamushikiriye ngo bimubwire nk'umuremesha kiyago ntashobora kubimenya ko ivyo bibaho. Mbega dufatiye ku kiza ca kolera, mwotubwira ukuntu yandura? Kolera ahanini izanana mw'isuku rike, ku gufata nabi akazu ka sugumwe, kutagakoresha ico kagenewe, gufungura ibifungurwa bitagiriwe isuku, nka birya bifungurwa usanga umuntu afungura atarinze kubiteka, birya bisaba kubyoza neza, naho benshi bavuga ngo ni ukubironka, ni ukubyoza ku buryo woza kimwe kugira ngo ntibice bicafuzanya na vyone. Hanyuma hariho, iyo tuvuze akazu ka sugumwe, n'akazu kaba kubakiye gasakaye gafise umuryango, hanyuma iyo amazirantoke amaze kwegera hajya ku munwa w'akazu ka sugumwe, hakaba hasigaye nk'isantimetero 50 kugira kuzure, aho twe duharura ko kaba kuzuye. Hanyuma kagafundikirwa neza, niho umuntu aba agiriye isuku neza akazu ka sugumwe. Hanyuma kugakoresha neza nuko umuntu agiye ku kazu ka sugumwe agerageza agatumbereza amazirantoke ntaje imperampera, yagiye imperampera akahoza, hanyuma akahava hasa neza nk'uko yahinjiye hasa neza. Hama ni gute nk'abaremesha kiyago mufasha uwo muntu yamaze gufatwa n'ico kiza? Nsubiye inyuma gatoyi, hariho n'ibindi bisabwa, kuko nk'ivyombo, isazi ivuye hariya ku mazirantoke irashobora guciza ikaja ku vyombo vyogejwe batafundikiye, aho umuntu ashobora kwandura kubera ko amazirantoke niyo atuma kolera kenshi ifata abantu. Hanyuma ku byo dushobora gufasha, twebwe turahimiriza abantu kwitwararika isuku ry'ivyambagwa, isuku ry'umubiri, isuku ry'ibikoresho vyo mu nzu, isuku ry'ibifungurwa, isuku ry'amazi,
n'isuku ry'ibikoresho birya bavomamwo kugira ngo umuntu akoreshe amazi meza. Hanyuma turahimiriza kugira ngo umuntu yafashwe na kolera ace anyaruka kwa muganga n'ingoga mu maguru masha atararemba. Ariko iyo atarashika kwa muganga turababwira yuko bategura amazi y'iritiro bakayashiramwo utuyiko 4 tw'isukari n'akayiko k'umunyu. Hari igihe tubabwira bakagira utuyiko 6 tw'isukari hanyuma tugashiramwo n'ikiyiko c'umunyu bakanwa amazi menshi, ibintu vy'ibinyobwa mugabo hatarimwo inzoga. Mbega nizihe ntambamyi muhura nazo muriko murakora? Intambamyi duhura nazo ni nyinshi, kubera kugira umuntu uronke umuntu akumviriza turashika mu rugo tukabaramutsa tukababwira ikituzanye. Hari abatwumviriza, hari n'abandi baca baguma bavuga ngo jewe ndiko ndiyogereza ivyombo ngo ivyo bintu ngo mwe muriko muraca amahera, aho kukumviriza ngo yumvirize neza yiwe ku magara yiwe agaca abona n'ingoga ko wewe wowe uriko uraca amafaranga. Murakoze. Hama ikindi naco nikihe musaba abajeje intwaro kugira ngo habandanye hibonekeza isuku ryinshi? Abajeje intwaro ikintu twabasaba nuko bohimiriza abenegihugu bakama bagira isuku buri gitondo misi yose imbere yo kuja ku kazi, bakabanza kugira isuku, kuko usanga benshi bamenyereye ibikorwa rusange ko ari ivyo ku munsi wa gatandatu gusa, bakamenya ko ibikorwa rusange bitegerezwa gukorwa buri munsi kandi uhereye hajya mu nzu hajya babaye. Hama ni iki mwosaba nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu? Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu turasaba kudufata mu mugongo, kubera twe turitanga, twitwa abakorerabushake, mugabo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bakamenya yuko tubaye mu mazu dupanze tufungura, bakamenya ko dukeneye ivyambagwa vy'akazi, ko umwambaro urakenewe. Harakenewe rero ko badufata mu mugongo hajya tugiye kwigisha. Hari nk'umuntu usanga akenye bisaba ko umusigira 1000 c'agasabuni, rero bakamenya ukuntu bashobora kuduha naho koba udusabune tugenda twitwaje tukaduhereza bajya abantu tugiye kwigisha. Barashobora kutwumviriza gusumba aho twovuga tugaca twigira. Murakoze cyane. Hama ni iki musaba umugambi wa leta ujejwe kurwanya ingwara z'ibiza? Umugambi wa leta ujejwe kurwanya ingwara z'ibiza, ico twosaba nuko bo kwitwararika babaza badukoresha amanama menshi abaremesha kiyago kugira ngo baze baraduha ubumenyi tubujane hariya mu bene gihugu, hanyuma nabo bagire inyifato bahindura kuri za nyifato bari basanzwe bafise. Turabashimiye cyane. Twizera yuko nitwasubira kubatumira muzotwitaba. Cyane ko nsanzwe ndimuremesha kiyago kandi wa kera nzobitaba. Murakoze cyane. Ngire dushimire abariko baradukurikirana bose, dushimira n'uwafasha amasanamu. Muri kumwe na Daharene Ndihokubwayo, twongere kubaha iyindi sango n'undi munsi muze mwandanye mukurikirana ibiganiro vya Radio Televiziyo de la Jeunesse Africaine.